turabwira Yesu ega ariko musenga mukaza muramwibutsa ati mu minsi y'iherezo bavuze yuko uzosuka mpemu yera ku bantu bari n'umubiri bangana bose katuritwa ndeba ko nazana kigenda aho yatiga aho bonye je singira umubiri mu bantu sifise umubiri nanje mpamwemu yera ibintu uraso Imana n'umuvyeyi kandi umuntu arashobora gutsinda Imana soko none mwabonye Mose yatsinze Imana yavuze ngo ngomba ndabarandure uce ndakugira mu irindi hanga uri utango nabwo n'ubwishiko naba ngo basonga no gukomera Mose ko yawo ugize nabi arayihanura irumva impanuro nayo arayihanura teka wowe ugize nabi dushime n'ikimenyamenya bajya abantu bazoca bakugaya bafarawo ntibazokugaya bavuge yuko wewe byakunaniye mbere uri umuntu atagira n'inkomezi mbere bagusumbya gukomera bazoca bakugaya bace bakugaya yuko wewe tuzanye ngo unabice erega isubiremo irabitohoza isanga n'ibyo bazohigaya ichira bihindura ati Yesu Kristo bihindura ati basi ndabaretse bicira bareka neza ijambo ry'Imana uriko urasenga usoma ijambo ry'Imana ati wagize ibi wavuze ibi hari ibintu waravuze ku bantu bafise umubiri bangana gute wikorakora usange tewe n'umubiri ubona ndi mpene ubona nari uturabibona ndakayabo nkanaje kwemuyera ukiye kwitunganya gusa yiyetse mbe ko ataco mupfa hanyuma ugenda uyagiritse nasomye ahandi hantu Imana yabwiye abantu ab'Isirayeli ngo nari kubarandura kuko ntatinya ibitutsi ngo by'abantu Imana nayitinya ibitutsi by'abantu ntabwo ariko bayikaye kandi hari ahandi hantu yavuze ngo icyubahiro cane sinzokwemera yuko bitwara ubu Imana itatubatije muri mwemuyera icyubahiro cyacu kirataka ibisigo n'ibica bituganza none ibidayimoni n'ibica bica muri twebwe ituca dusambana Imana niyo yogira abantu bakeya yamwijuru hoja bake shitani hakaja benshi mwumva ari ndeyo bakomeye kandi shetani arakomeye gusumba Imana none wumva uri kuragwana uvuga ati Mana ngirira ubuntu nkitswe nzoje mwijuru umva itachigushigikira ati ko mwana ngega nanje ngira ukunuko nico gituma tusoma imijyandirimbo ngo kandi tukiri mwisi tuzoza turatugwa bitugoye niba uri kurasenga Imana soma amajambo y'Imana turayibutsa nayo izobyumva ari mwijuru turankomesheje ntaho ndi bukugire ntamuguhaye ndi muzize wumva mpemu yera akujemwo nkakumwe yanzamwe cyagihe nagiye mbona njemwo batararonka mpemu yera basima ibintu tubajyanye ivyo bibazo ubona bikurengera ukagira iminkanyaro ukamenga ufise imyaka 70 kandi ukimujene imyaka 25 nta n'umukene bwa mpemu yera yaje mu muntu amara ibibazo amara mogogwa abantu baranezerwa ubaho nk'utari mw'isi Yesu naduheza ariko nibisigura mu bibazo biragiye ngo nukurose mpemu yera reka urikangura wagikomako mukasanga kirika ideni nibihera igumaho ukazozura riha gake hanyuma ryahera ukaja no mu rindi niko abagabo tumeze utagiye mu kadeni gakora mugabo mpemu yera akatwigisha kuntu tuyariha tunaneze mpemu yera nkunaje umugore wanje ari mu bitaro ariko mpemu yera aranyigirira numvise neze navuye mu nzu mbabaye rwose mvuye mu nzu mbabaye izuba ari ryinshi ariko numva akayaga ka mpemu yera numva hatanguye kuza umuyaga ndiko ndaza kwera aho naca nkumva izuba ntirinshikire kubera mpemu yera uba mwisi nk'abatayiriho nico bisumbya abandi twebwe ntitubasumbya amahera ntitubasumbya inzu abandi bo basumbya Burj Khalifa mugabo uzobasumbya amahoro yawe umutima urindana amahoro urazi zambi nzovuga nzoja mw'ijuru nzobyejewe nzoja mw'ijuru
ko gukora ibyaha nyamujya we utihanye nzoza kubitwara mu ngoma ya mesi y'imyaka 1000 tuzoza dutware hano Yesu abaheza tubakira imanza twabwira we wabwira yara wari ukikijwe wabona kutakijwe rero cyane gukira urubanza Usko bizogenda none Yesu nabaheza baronse ibintu by'agaciro musabe mwemuyera mpaka nawe umuronke usenge mpaka yinjiye Yesu nabaheza dukorere Imana Korale ya kabiri muzoze mugira indirimbo nyinshi mubu ni mwamaririmbo none ntayo mufise korale ya mbere muze mwiririmbe ace bashakura abibavugiye muze mugira indirimbo nyinshi mufite nayo amakorale ya korale ya mbere yaruka tanyuma Wewe nao yaruhambaye
yiyumviyeko kubana na se hari ikintu cyo kumvirako acaraza mw'isi kudupfira wewe naho yaruhambaye yiyumviyeko kubana na se hari ikintu cyo kumvirako acaraza mw'isi kudupfira namuremerewe n'ibyaha batata dufise icyungu ni Yesu Kristo umugororotsi niwe mungano y'ibyaha byacu namuremerewe n'ibyaha batata dufise icyungu ni Yesu Kristo umugororotsi niwe mungano y'ibyaha byacu namuremerewe n'ibyaha batata dufise icyungu ni Yesu Kristo